apana ashobora arafise inda ashaka kuvyara kimeze gute urya mwana watwaye wari wazi ko atwaye ikibuye education muhaye ni education ahe Eske uratahura ko umwana ashobora gutwara inda atari uko afise imico mibi kumva umuntu ariko arakumva kumengo umwana yarafise imico mibi bien sûr des fois birashobora gushika ko umuntu ashobora gutwara inda atari bien sûr nishobora kuja mu kabare n'umwana t'imagine vraiment ninde ari kumutera inda ari kumwe nanje Zari gushobora gushika rori ni vyari kufa bishise Zari gushobora gushika ndabikubwiye kandi ndasubiye kubikubwira ya mwana sishobora kumuguha kandi ngo musokane mu maklabu ngo mutware hehe ngo mugende umwende muwereka abahungu ngo igire biki un jour ucutangura kunyandikira ndi muri concert tu écris loriro umwana sigwawe parce que ozi yo nari kuba mfise abandi bana musi bavuga ko bya mwana atari gwanje nari kwinjira muri crazy cardiac nari kufa Uramukunda cyane nari kufa cyari umwana wanje wa mbere naramubwiye biga bintu sindabikeneye kandi usubiye kumubwira ibintu by'uburofa bya kurya nzokuvunagura yari kumwe nabo bahungu bicaranye yayibaza ko jewe mfite nata burya buhungu bwose bwashatse kuzana uburofa narabukubise bose amakofi bashaka kuzana ingorane nabamukombozi baraza turabakubita bariruka hariho abantu bavuga amajambo batazi histoire ugiye ahantu gutora amasinema kugira uraba amasinema umwana wawe akaza akicara ngaha akaramusa abantu bose wowe uri ngaho nakuramusa abona mama wiwe asokana na naka uno munsi ejo akasokana na naka ijya yeso akasokana na naka ategezwa kusokana uko nyene nawe ategezwa kusokana n'abahungu batandatu abona papa wiwe asokana na naka ejo akasokana na naka c'est pour cela que je nashaka ko umwana wanje akurikira education yanje hanyuma ukavuga ibintu by'uburofa bitafise ubwenge ngo nafuye ndiko ndaryamana n'umwana wa Kenza ufise ubwenge wewe vraiment uri umugabo wewe super de famille moi fise abana pajya abana banje bari hanze biyumvira iki kipapa cacu nikivuayo abana banje ku ishure abagezi babo bazobabwira iki Siren Vibes TV. Ladies and gentlemen muraho murakomeye mumeze neza uyu munsi dufise itagade kubabwira ko dufise show tugira tubahe ukaba washoye kugura iyi link wabonye cyangwa notification karibu tugesho uyu munsi muri Siren twakiriye umu legend the one and only Simba Chambarana Lorilo kubakunzi biwe bakira na ubu naganda babwira muhamagara mwese agira duhesho yatwemereye kutugirira akapera before ni akapera ya live session before yuko dukora ikiganiro reka tumikaze kuri stage hama aze aturirimbire murabizi ko umuntu aririmba live abari umunyempana Lorilo mwanya ni gwawe Karichare mu gitondo isari zuri nzara mu bibondo sabi manati nigarutse nyibuka numvijwe rimbwira umurarisaka isi yanyatse nanumwanyitayeho kuri icyo nisakaye nishwe n'imbeho mugori nawe nkomere nk'abandi yambare neza sohoke mu bandi ngo isige nk'abandi ageneza nk'abandi maze amikare nk'abandi ore vyose ngigire mu bandi mbe nikina mukoreye koko ko nkora ivyo nshoboye koko naco namwimure sico nafise ariko yase kunyugwa uno musi sifise ejo nzobaho mfise uno musi nakigenda kejo bizogenda neza darandarirayu rayu darandarirayu
rukundo melodi yanje yamiri romantic macambo yaca sosera ngubuki nguva nifuje kwibera igitari numva ucuraranga wakora ku muryango uva usanga neza icyo ushaka kumvuga nanje ngumviriza ndavuga ibikuruhura umutima maze nkarota nkumva nkucuraranga numva ndikukurira nkaririmbaho numva no gucumurya gitari canje nukurura nduhura gitari canje tsansanarara vuga ndakuve tsansanarara nakubuze tsanana tsanana nauvuge tsarara tsarara gitari canje tsansanarara vuga ndakuve tsansanarara nakubuze tsarara tsarara nauvuge tsarara tsarara mama twi basofuka baruhe nakindi biyumvira taruguteranya basumari ngwi bacamira amabuye naco bokora cotuma duhebana umviriza ngucira agace kibondo ico umenya harabasi b'urukundo bagateranya bashaka guteranya bazoryoherwe nitwamara kwangana bamara imirambi ijoro n'umurango bibaraguza bavuga amajambo bafise imigambi y'ukutwanganisha kuducanishamo n'ukututanisha yamara baby nausokunyangisha ico narahiye nausokumebesha basovuka nibaruha basonuma basumara ingwi bacanira amabuye bima amatwi basovuga baruhe nakindi biyumvira taru guteranya basumara ingwi bacanira amabuye naco bokora cotuma duhebana. I'm back muri Silent Show. Mwakoze kwaguma ndetse ko mwaryohewe na show yaje kuduha igandirimba herejeko. Nakunda yaririmbira umuhungu wanje ko ari ngaha muri studio. Ni kuki ngukunda, ni kuki nakwihebeye, ni kuki nagupfiriye, ukanyereka gutangene. Ndagusavye umbwira icumura ari naho no kwikosora. Be ni kuki unkura mu bandi ni wewe nkunda na wundi nawe shaka atari wewe natoye. Man Kora ganganje karangarako. Karakunda kungarako. Wakoze kuririmba. Anyways, tumwakire rero mu kiganiro. Yari karavaye indirimbo ziwe. Yep. Bararyoshe umuntu arakavaye indirimbo ziwe. Kwaje sindaye ibiganiro byanje. C'est vrai. Ndameje kukuramba mpejeje. Tameza abantu bose nabo bararyoherwa mubwaje banahejeje. How are you? Fine. Umeze neza? Ego ndashimira Imana kabisa sana. Studio na maiza mwaka mzima unakula wewe mwenyewe lako mwenyewe utaki kuniita cha ingi. Ziko wapi? Ziko Oh my God, Pollution Music Selector man. Is Lizo Manizo for Shizo Mzizwa Jiwe Simba Ntare Rugamba Chambara Burundi Monument de la Liberté. Bama mazina menshi kwe. Monument de la Liberté. Monument de la Liberté. Iyo nenda yiguhaye. Our fans. Ngoyo didi kandi yari ndijamba yindi bampaye ngo nini sijui izobaho myaka yose sijui nini nasahau mazina menshi bampaye vraiment mugabo ndabashimiye cyane kandi ndaryohewe kandi ni mwebwe ababosi bacu ni mwebwe mudufasha
ndaryohewe cyane kubona turi kumwe no munsi kandi turi kumwe na Ozi. Yeah. Niteka kukwakira muri kino kiganiro cacu kubera ko hari abafana bacu bagukunda. Merci beaucoup. Hari abafana bacu bashobora kuba bakunda n'imiziki yawe. Merci. Donc urumva ko kuri jewe it's a pleasure. A pleasure. I'm sorry. Bahari mwabantu twubahane. Umeze neza. Yego ndashima Imana kabisa. Ebana jana ni mazisi ndakurondera kandi ndakurege. Oya. Utasema ngo ati mimi ngo simamagara abasani ngo sinumira abasani barangara ko Wapi kabisa. ndabarondera ukwezi kose rero ndamufitiye makuru y'ukwezi kose. Nukuri kw'Imana. Iti hataba manager yubaho. Nukuri kw'Imana. Manager hari yose yubaho. Mugabo nari ngwaye. Mugabo Imana yaciyemwo nakize. Yacinze kabisa. Anyways, ku bantu mubizi bafana biyo surtout murabizi ko afite indirimbo shasha yitwa Torionoti. Torionoti. Torionoti ni bara. Hinya katsingodo, hinya katsingodo, hinya dulile buchaman turabachimani tufyats. I want a man. Turire buchaman turabachimani tufyats. I want the way. Basi ko baje kuhangula batanilota. Bataweza kwe. I problem. Ngo baje kuhamukura. Reka duhere kuco nyene. Uri mwe bari barimvyi bakera. Je ndemera ko muri gent kubera ko ibikorwa umaze gukora. Antukara artiste benshi mwatanguranye kuva kiriya gihe bakoze imyaka 2 3 5 bataje gushikira imyaka 40 bakiriko barakora umuziki. Jewe hari indirimbo zawe zakira, hari indirimbo kweri uko kagira n'ama emotion, irengine uriciro niraba mwonga ryoherwa uramavuta nisiga nka mota neza ngura amazi meza nywa kamara inyota ngura akaroruhore nuri umukobwa uri igitangaza my boo. Indirimbo za kera zari ziryoshe sana zari probleme kabisa sana ni kintu kundo vrai twese gurespekta ko umuntu yaje gukora umuziki imyaka n'imyaka gushika n'isaka yararimbye guitar si ya kera baririmbye ndarandarira si ya kera nizavuye gukora amahit imyaka ni ibintu abantu bakwiye kubaha. C'est vrai umuntu ntiyamare kuri on the top imyaka yose des fois igihe uraduga hamuka mugari hari imyaka rero manuka aho usanga abantu batavuga yarazimye yagize uko nawe biramanza kubako no mu buzima nukonye hari igihe uduga koronka amafaranga menshi ikindi gasanga vyakorotse mugabo nk'abartiste Jeli batwara ikintu kigoye kwakira iyo uduze hama après un certain moment ugakoroka hasi usanga hari abana bakoze umuziki bakira ababebe bakora amahit ukiraho uhora vyakira gute iyo bishitse bakabikuvuga cyangwa ukabona nawe ukabibona ko c'est vrai umuziki uri kurakora ubu unye ntikiraduga nk'iyakera vyakira gute en fait amenyereye succès je préfère kuba médiateur kusigara kuri place yanje en fait no mu buzima nukonye ubuzima bumeze nka escalier je préfère ngo ngende directement nka ascenseur oya je nkunda ngende buhoro kuri escalier ukuguru kukundi kakaduga buke préfère kabona ko vyanse gato gasubira inyuma gato birafasha mugabo uduga umengo ni ascenseur ushikare hejuru kaca utibukira hasi direct na kintu no biga muri carrière wagira uduga buhoro muri carrière yanje ngitangura waduze donc ndave matemoignage yawe uko uravuga ko warakoze umuziki hama ushura bahiti cyabitsazira bahita wanagira mugabo imbere ko nkora hit natangiye gukora indirimbo nyinshi cyane nakoze indirimbo nyinshi cyane ku ma instrumental nakoze ku ma instrumental twarondera ama instrumental ya Kesen Jojo yaba Nelly yaba Rough Riders ba Tupac ba DMX ugasanga turiko turarimbira ku ma instrumental kubera na studio yari muri ico gihe hanyuma studio batangiye kuzana ama studio kubera studio ya mbere yaje ngaha yari Menya Media Studio
mugabo kwinjira kuronga moye kwinjira kuririmba muri Menya hari Media ryari c'était 2000 c'était en 2000 ya 26 ans urumva ico kintu rero ukinjira muri studio ukarindira barakubwira uzozeje ukariha utanga amahera kandi menshi kandi kera watanga amahera bakubwira zana 400,000 cagiye ya nukuri kw'Imana 300 kasamira muri 2000 ouais ukayariha urumva urariha ukarindira ushika umunsi bazovuga kandi ni audio gusa ngaho audio gusa hanyuma après bagaguhamagara rero gukora wamaze kuruha warindiriye watonze na mudi zaraheze kugira ngo nsohore indirimbo yanje ya mbere nararindiriye indwi yose indirimbo ya mbere nayo yarabaye hit cyane ni yihe kuvyukuri sinkubesha ni wewe gusa je nifuza kuvyukuri yuko nkunda tusobana tutahukana yo niyo yari irazivanze nindi yo nindi ari indi ya Farious hakaba niye gwanje nako zifise melody zizi Menya Media studio nituzi ivyo bakora mugabo wagenda ukaririmba mugaca muri indirimbo zifise melody ziri identique kandi mwese muri ko mukora nizisa izo ndirimbo nizisa ni kubera gusa urumva melody n'uvumenga zimeze ushaka kwinjira mu yindi parce que ni indirimbo zasohose zikurikirana et puis zose ziraba kuri ziraba hit mugabo yari indirimbo ya mbere yafashe parce que naniyo indirimbo ya mbere nakore clip ego clip irasohoka kuri Au-delà du son hamwe na Gikarema c'était grave mugabo nturatubwira ukuntu uhora uvyakira kuko des fois rigato tubara ama post bavuga ko il faut respecter les aînés il faut kugira dernier Mario post nigeze kubona bariko baragukompara na Monia Fleur amacamana commentaire ya Bface akumira nkukuvugira na n'umugenzi wa Monia Fleur mugabo ati il faut imposer le respect quand même no muri gender no akera ego c'est vraiment Monia Fleur akora ama hits n'ubu ari on the top mugabo ni ibintu bidakomparika wowe turagira repost I guess no kuri WhatsApp kuri status turagira repost muri ujya mwanya ubonye article nkajya anya gushikiriye aho wicaye aho uri ugira feeling imeze gute je n'abantu wenga ndaryoherwa en fait abantu turagoye umuntu wari we wese aragoye kandi umwe wese afise ubwenge bwiwe hari ufise ubwenge akabundi afise ubwenge bw'ikirato ibintu birarutana kandi umuntu uramufata uko ameze ntushobora none nk'ubunye vraiment hariyo proverbe bambwiye grand-père wanje ambwiye ugiye kugwana n'ingurube ni wewe uca uboneka ko uri ingurube parce que uragwana nayo ivyondo bigakuzurako ukavamo umeze nk'ingurube nyene alors nashatse kuvuga iki jewe ndaryoherwa parce que iyo atari kuba jewe ukora indirimbo kugwanira umuziki kugira clip aba bose bari kuba bahari abana bacu bavuye muri twebwe ni twebwe en fait twabaye inspire kugira ngo baronge motivation yo gukora umuziki rero umuntu agukompara n'umwana wawe quand même uraryoherwa n'umwana wawe en fait muri make aba artistes bashaka bose n'abana bacu aba bebe ça c'est vrai n'aba bebe n'umuntu ushaka kunkopara jewe hari ibindi numvise ngo kuri stage ngo nase kuririmba imbere sijuye quand même naho bozana amajana 2 ujya muhungu jewe nari kuba bose nari kuwashira hasi ku muziki ni dramatic yari dramatic naho wotora abacuraranzi bo mu Burundi ba dramatic nka 5 ukabashira hajya je ngaririmba je nyene
nukuri kw'Imana no batsinda hajya hari narufise video yanyu muko murakora na manager Liliane sa femme ni wari manager wiwe parce que Dramati en fait il y a pas de problème entre wowe na Dramati oya Dramati en fait yinjiye mu mutego utari gwiwe burya bari bashize ku mutego bijya bintu byashikiye Dramati cyari kushikira jeyo batubwiye dushike hakiri kare imiryango bayugurura saa 9 yo kuri stade batubwira dushike saa 10 saa 11 kwanza hanyuma jewe shika saa 9:30 washitse kare cyane baze saa 9:30 saa 10 saa 11 saa 12 ariko hari match 18h24 n'umuntu akaza kukubwira ngo inguje kuri stage quand même muri 6 minutes uririmba ikimbwiza ukuri nuko mu 6 minutes quand même oya ayo masaha yose warindiriye kubera iki batamamagaye hakiri kare hanyuma muri 6 minutes hanyuma akakubesha oya match irahagarara kwazo uririmba erega match nitwe twaje kuraba match bagere mu bastari bacu twagiye kurorera dore ngo bahagarika match urinde wewe kugira ngo abakinyi bahagarike ngo uririmbe no ça se fait pas rero manager wanje avuga no naririmba mumuhaye undi mwanya araririmba basi muri mita hariho 15 minutes okay muri mita bavuje twari twamaze kumanuka turi hari ya hefu muzi mugira muja kuri baca bahamagara Dramati DJ avuga sorry bro bahiriya babihinduye vuga ya pas de souci reka Dramati aririmbe hanyuma abatwara stade bonyene baraza bari eskiza bavuga no Lolilo twaje kuraba wewe todosque ni wo performinga wera bari bavuze ngo après match ngo barazima amatara ngo navyo kuririmba normalement nibaza ko nukonye bimeze mugabo abatwara rya stade baciye bavuga no uraza kuririmba après turaguha umwanya uririmbe hari abafanzi baje ngaha kubera wewe kandi bose bari abafanzi banje ninde yasohose muri stade nibarindiriye match yaheze barindiriye naririmbye performance yari imeze neza cyane abantu baryohewe mbere n'akanoti bakampaye reka man bo ni wahomvye bo warahomvye performance kamwe kuririmba hakiri kare narahomvye ako na Dramati ntiyaririmbye bamuciriyeko sinakubwiye ko inje mu mutego kandi namuhamagaye nabwo yumvise yaci inyuma yacu parce que yarinze kuca yaci inyuma yacu ngagenda none deja 9 minutes yari imaze guhera nawe baciye bamuhenduko nyene ngo uraza kuririmba na kibazo nibaza guca umuziki quand même twaje hariya gusupporting umupira si twebwe twari abastar ujya munsi Interstar hamwe na Vision niyo bari abastar star de jour twagiye kuba supportinga hanyuma ngo nagucanga mushabafana babo voilà abantu bari baje kuraba match rero nugushaka kuvuga ko bijya wowe bifata nka comparison yantre we na Dramati no kugira ngo habeho kuda kubomana Lolilo cyangwa Dramati en fait ivyo bashaka kuvuga ko en fait Lolilo byaramunaniye kuririmba aririmba igipande cy'umuziki byaranse urumva byarazimye abantu nibashatse no kumwumvira Lolilo nabo boza bari 20 ndabakubita umuziki gushikaho biruka parce que umuziki uri muri jewe si je narondeye umuziki nawe usanze muri famille yanje kandi ico kintu bagishire mu mutwe umunsi bazosubiza kuri stage naho bozana 60 bagira ivyo bashaka nukuri kw'Imana no bakubita umuziki gushikaho bahunga parce que umuziki nawe usanze muri famille grand père wanje yararirimba papa wanje yari umu DJ mama wanje yaririmba gospel abatantine banje baririmba muri Jasmine rero mwumva kweri umuziki mwakuriramwe voilà ako je nibaza ko twifuka ari ikintu kiza abatanguza bazana abartiste muri stade no kubaha performance para ko afite byakogwa urumva nubwo byagenze nabi ikunshuro yanyu se ni ikintu cyo gushima kameme ko barako baraba ama platform arengeye ajya mwari muhara mwitegurira mwenyine
cyari ikintu ciza vraiment mugabo babitegure n'ibintu neza hanyuma bareke gushira imitego gushira ngo kubera ni naka tumukorere nabi gushika et en plus de cela concert itanguye ndiko ndaririmba bagenda ngo bashaka gukata umuziki bamaze kumpa micro ndi kuri stage ndiko ndaririmba mureke ivyo bintu hari he haho kuri stade kandi ugiye mustaririmbye naririmbye wararirimbye mana yacu nararirimbye après match barakupira umuziki ngo baje rero ngo bakupa umuziki bajya batwara stade bavuga no mureke rero aririmbe nararirimbye indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu ndabakubita na kapela yabimama stade yose iraririmba bavuga rero mureke ivyo bintu basha urucira umukate ugahita avoka mureke ivyo bintu c'est pas bien ako no kubikubabaza birakubabaza iyo byambabaje parce que kubona umugenzi nawe yari yiteguye kuririmba baramubwira akantu kakurya yaririmbye amasegonde igipande cy'umuziki vraiment igipande cy'umuziki n'umuziki ni waheze wallahi yatanguye kuririmba aho nyene merci no bashamuzimiriza stade yaje bacebuga en fait yaririmbye muri mi-temps Hacaragira ko basubira kuja muri stade gukina merci dramatique no biga bintu bamukoreye c'est pas bien niyo mpamvu birumvikana waje biteguye gukora yaririmbye amasegonde na refrain nayo yaririmbye birababaje vraiment mugabo again umuntu agitangura ikintu canke ikintu iyo gitangura ntikiba kiramenyerwa haramwe ama-erreur mugabo umutima nibaza ko umutima ari mwiza wo guha iyo chance aba artiste des gens bakona na stade nikirikazo yugurura na stade B barabaha iyo chance yo kuronka iyo audience yindi kunda football kuko ndandazi ko no muziki wabo wawukunda mugabo yene habari mutunye to kwiga no gukosora kubera ko n'ibintu babikira bishasha right Watware mpamvu ngira ngo batabaha essence yo kugura stade. Wabona kwinjira kwipanga twapanze bamwe bavuga ngo zo kwinjira n'imodoka yiwe peut-être cyangwa zo kwinjira wipanze gucyanye mugabo barabitwangiye bavuga no ubunye bijya twarabihagaritse winjira gusa simplement ukaririmba n'abandi bantu bose kameme ukaba twari twapanze nyene abantu twari twapanze ukuntu tuzokwinjira hajyanye byari ibindi hari ibintu harabavuga rero kuri wowe surtout mais naza ko ari ibintu bisanzwe des fois wayivuze ko ubuzima hariho kuduga no kumanuka warigeze kuduga mu muziki kandi kuduga niko n'ibiraka biba byinshi amafaranga akaba menshi amakonsa akaba menshi mais uri kuramanuka des fois ama konsa aba makeya Nuza urashaka guca bumera nk'ubusubiye hasi. Ubuzima bwa rero umunsi umeze gute? Meze neza cyane. En fait uko meze no munsi hari ibindi bintu ukora bitari muziki. Ni byinshi nkora cyane. Ni muziki nyene. Mugabo ndi evoluer sinkabijya twama dukora. Uriyo kugenda gukorera je sais pas 2 millions, 3 millions ugasanga ukoze concert imwe gusa. Ugiye gukora na entreprise kanaka bashaka kuvuga ugasanga baguhaye 60 millions kicara hasi ukavuga hanze ari hari kipower ukudukora twebwe uronka ibiraka bya 60 millions yo ni secret ya kazi mama secret ya kazi kubera ko hariho video ya trendinze misi heze uri kuratora amahera kuri igatora inoti muri mariage abantu baravuga mu jambo menshi ehero rero atumara inoti gaje indirimbo yihe yari kirore narari urumva afite ukuntu vyagenze kubera jewe ndaririmba mu mariage yego mu anniversaire umuntu ashatse hariho hose ngenda kuririmba niko kazi kanje rero bavuga ko nza kwinjiza mariage ndayinjiza ndirimba indirimbo hanyuma hari umufanzi nyene akunda ijya ndirimbo araza simplement ko ndayiririmba oya yari mari yari umutipe yaje gusa ndaririmba ijya ndirimbo akakushushia franga
c'est normal. baca barasara ngo baratumara amaje ngemera ntibari kuyatora Nari kugira iki? ngo ubuzima bwanse bana maneno kaba maneno Yego. ati wo Nabo ubuzima bwakunze babandanye babaho. baca bayahonyora babaza ati ngo guca muyahonyora guca muvuga Amahera n'amahera. Nawe yogwa mu mazi, nawe yogwa mu vyondo. agumara amahera Asigarara amahera. Bamaye amahera yo kuririmba. Barampa n'amahera kuri stage. Hajya amahera yari hajyanye parce que c'est mon argent. Nagiye kuririmba. Mpejeje ngendana amahera yanje ubundi akinjira akaririmba bakamuha nawe gwiwe. ari gitoro watoye hasi baguhimvye yo kuri inzu C'est pas vrai. Yeah. Nyatari kwe. Mugabo ibintu vyari bimeze neza, mariage ndaririmba. Jewe nawe ushaka ko ndirimba muri chambre yawe uryamye. Il suffit ko tu me payes mon argent, twumvikanye akanoti kanje, ndaza kukuririmbira. Nkakujya bavuze Lorilo agiye kuririmbira concert ya 1000 francs, kwinjira 1000 francs. Naho bavuga ko ndirimbira ubuntu. Tanke jewe twavuganye umpa 10 millions, umba 15 canke umba 6 millions, ukama mahera yanje nkaza kuririmba, c'est tout. Naho ushira ku buntu. Naho ushaka ko ndakuririmbira uri muri douche uri koroga. Jewe je m'en fous, tu me donnes mon argent et je fais mon travail. C'est tout. iyo ni experience yo gukora umuziki imyaka myinshi canke nakira niko byari bimeze Nuko nyene byari amaraso yoroshe nuko nyene byari bimeze. amaraso ashushe uri si Bimeze uko nyene. ukiri umuje Urazi kubera iki? Écoute. Wagiye kuririmba kubera iki? kugira ngo amahera Hanyuma iyo mpano ufise Imana yaguhaye kubera ukora iki? Kubera winjiza amahera. Alors winjira muri studio ukariha uvuza gitari, ukariha uvuza piano, uprograma nani beat. Uza kukugirira kukushiramo bass. Abo se na mahera ubaha. Uhejeje ugira mixage uramuriha. Bo bibaza ko umuziki gusa umuntu agenda hajyanye agatatuka bikaca bihera. Mugabo umuntu wari we wese abashiramo ama backing urabariha. Urumva ayo mahera ariko yagenda. Ugasanga audio gusa igutwaye plus de 700,000, 1 million. yonyene Audio gusa. Urumva? Uhejeje gukora audio uripanga urarondera ama place. Ukariha ama place, ukariha aba danseurs n'aba danseuses, ukariha amatara, ukariha amabafre, ukariha imiduka, ukariha ibiki. Ayo mahera yose uriko uradepansa. Uradepansa kubera isohoke gusa bisigare ngaho canke uradepansa kubera ugarura amahera. Uradepansa kubera ugarura amahera. Alors, tant que uri kurinjiza amahera, nuraba ngo aya mahera ngo yaguye mu mazi. Wa mahera yampaye n'ukuboko kubafu canke kuburyo. No. Tu fais ton travail, uhejeje akazi kawe ukataha muhira. Uri hajya kuri stage, ntavyo kuba ngo umu legend, ntavyo kuba umupapa, ntavyo kuba ngo umugenzi, ntabiki ugiye gukora akazi kawe. C'est tout. Après ukinjiza akanoti kawe ugataha. Mais ku mutekano n'icyubahiro cyawe kataha c'est tout. ngira ndakubaza ikibazo kiri un peu sensible. Je sais pas si kiri sensible canke je sais pas. Kera hari ukuntu imiziki yanyu nawe wavuze ko umuziki kera ariryoshe. Yariryoshe mais c'était pas seulement kuryoha ahubwo yaranazunguruka kurusha ngira ngo ubu ikaja mu Rwanda, ikaja Tanzania, ikaja Uganda, Kenya n'ahandi ni Buraya wanashima. Ariko ubu nge si nka kera. Ubu usanga nk'umurivyi asohotse agashika no mu Rwanda rumwe canke babiri ari naho nyene bitari ibintu bimara umwanya munini niya. Ni kera mwakoresha kugira ngo indirimbo zanyu zisohoke kurusha ko zisohoka ubunye. Kubera iki ubu mutabikora? Kuko nawe muracakora umuziki mwakora umuziki na kera. Kubera ko ubunye mutakibikora kugira ngo imiziki yanyu kujya aho risohoka kera no bisohoke. Merci beaucoup. Wazi ubajije ikibazo ciza cyane. Asante. Urazi kera burya ikintu kikitangura
abantu bose baragishuhira sisi ko bamaze kubona nga mu Burundi dufise abarundi dufise ukuntu dushuhira ikintu turaharara ugasanga umuntu araharaye kubera ikintu kanaka cyasohose n'akabare umuntu yuguruye akabare gashasha umuntu atagiye kuri ako kabare abona ko atakintu yakoze wibuka igihe Van Beach bayugurura abantu bose Van Beach utagiye Van Beach ubona rero nashase kuvuga iki tugisohora imiziki tugikora umuziki wo tugitangura batubwira tukirimba ku instrumental kameme hari igihe batubwira ko turi ababandi abanyarumogi ko tutakora ibintu vyiza mais d'un certain moment ibintu vyaciye bihinduka abarundi batangura gukunda umuziki muziki haje umucuraranzi wamaze kubona wa mwana afise kenza aririmba uroriro uramuzi wewe wo mu Burundi twagenda mu Rwanda abantu bose tukarimba muri stade Amahoro abantu bakuzura ugasanga abantu baruzuye benshi bariko barakiriza izina ryawe kandi bakagufata nk'umwami memena sinzi ko wamaze kubona ibintu bigenda bihinduka na concert kera kuri Saga Plage wagira concert hakuzura abantu amamiliyoni wamaze kubona concert yihe yubu abantu bamaze kuzura ko barishe bakuzura gushika ari nikibaho cange umuntu akemera kuja kuriha amahera kuri salle de cinéma kugira arabe indirimbo yawe gusa fuka ikigiye kuriha cyo wari variete ya Roriro no munsi abantu bakinjira muri salle de cinéma bakariya amahera kuraba gusa album ya Roriro iheze baca basohoka abandi bakinjira kandi bakariya bushasha ubunye birahari voilà rero hariyo iyindi moye yaje shasha kuri YouTube ugasanga urinjije amahera uriyeyo ku wewe gukora ama CD ama DVD kugira agenda ahantu hose ubunye uririmba indirimbo gusa ukayishira kuri YouTube abantu bakiyabona bakinjiza ama views amahera akinjira YouTube ikakuriha urumva hariyo yindi moye yaje shasha indi nani strategy rero naco gituma izi epoke zibiri nabwo zisa n'abantu umva sepanga uburyo bw'indirimbo bwahindutse ahubwo n'abantu bamenyereye gusa voilà yarabaye myinshi imiziki ubunye kera byari bishasha abantu babishuhira voilà ubunye numva baricagura ati ntatoye Roriro ndatora naka ndatora nama studio amaze kuba menshi urumva ubunye hasigaye nguvu zo gushira mu bafana kugira musire mu bagarukane no jewe vraiment abafana banje barahari ozi tanke ariyo umuntu umwe gusa akunda umuziki wanje so chikinige zo bandanya nkora zo bandanya shira mwiguvu parce que urya muntu arankunda vya vrai urumva rero nukuvuga ko jewe Roriro sinzi abantu kuntu tupeze jewe bandanya kubaho ku muziki inzu ndayiriha umuziki modoka nagiguze mu muziki igitoro amahera nguramwo igitoro umuziki moto yanje nayiguze mu muziki abana banje biga mu muziki madami wanje yize mu muziki jewe bintu vyanje vyose n'umuziki hanyuma wewe uvuye hariya kugira ibijumbu vyawe n'ibiharage uraje gutuka umuntu ubuzima bwiwe ntabwo uzi ivyo ariko arakora navyuzi nushobora no kubikora muri kuramutuka no je nabantu wenga gusa parce que ukoze ivyo bintu ukaba ufise morale je nditwegera akakubwira félicitations kabisa ngabo je mbandanya gukora dore uri mu bantu babaye Buraya hama barataha birashukicuza no en fait je na manjo ko ndazi ko abantu benshi bashavuga ati ukijuju ko ari gutagumye Buraya arawe none Burayi namange ndi Burayi Dubai si Burayi Afrique du Sud si Burayi Australie si Burayi Iburayi ni iki no Iburayi ni iki ni Buraya mu Kirundi cyiza Iburaya ni iki mu mahanga none Australie si mahanga Afrique du Sud si mahanga Uragiye muri Australie heko
Yeah. Navyuzi Atukujua? au kujua injira muri YouTube wandike Lolilo mu Australia Lolilo Uvuwa. Australia we injira gusa andike Lolilo Australia winjire Lolilo Dubai winjire Lolilo Afrique du Sud winjire na quand même ubuzima burabandanya rero umuntu ubandanya ukora ukinjiza amahera ukaja hanze la fois passée nagiye na c'était kuri bonne année à la fois passée nari nani c'était bavuga gute deuxième ville ya Congo bayita gute Lubumbashi c'était grave Lubumbashi n'ibindi bintu nagize concert nararonse amahera ndagaruka mvuye Lubumbashi nagiye Goma jewe ndabaho ninjiza kanoti c'est tout wowe ushobora kuva ngaha ukaja i Burayi tu rentres avec rien du tout peut-être uja muri Belgique ujayeyo waragiye Lubumbashi tu rentres avec les dollars ngigurira imodoka shasha tranquille change ngabandanya andiko ndubaka tranquille none ninde aganya ngaho urukurubakina arrête non ni supposition ni supposition oya ndiko navuga urumva tugiye dutere haleluya tuseme amin ni supposition kubera ko urumva hari abafana bavuga ati kuva waririmbiye ko guturaka inzu yawe hari ibintu bivugwa kuri kamera baskuloge n'ibindi sonje sema batakuloga batakulota abazi kuloga urumva ukuntu ibintu bimeze we uraja hanze gukora ugiye hanze peut-être ugenda ukinjiza amadolari yawe ukaza ngaha ntushobora kwerekana ibintu vyawe urikora ibintu vyawe tranquillement mugabo umuntu wakubonye akavuga wamuja makumbe nukuunye wamuja makumbe ameze gutya wamuja makumbe bigenda gutya ubwo nubwo ubuzima apana ngo muri kora kwegana ngo nagiye ngana none où est la différence icyo bintu biga nyene c'est la même chose tumaze bitse turabona ukuntu abartiste b'abarundi amijeni bose kuri jeni bakora kari kintu ciza kiryoshe bakolabora barakorana c'est vrai hariho araba amabagarre ushwana amabifu mugabo hari gihe usanga nyene bagiye hamwe bakorana bakora bakora amakolabo bako barasangira buri kigeshe c'est pas seulement amakolabo kigeshe nuko abana bicanya ko barasangira bako baratera amablague tu abashasha abakira mwe bimeze gute bimeze bien muracahura muracavugana muracasangira cyahana mayide jewe ndafise ukuntu mbayeho jewe sinzi kwiruka inyuma y'umuntu ndakunda umuntu ndakunda abantu ndakunda kuvugana n'abantu n'umuntu ari simple cyane naho bamwe bashaka kwerekana ko n'umuntu mubi ko n'umuntu afise inzigo ko n'umuntu adakunda abandi no sukomeze rero umuntu amaze kukuvugira ibintu bitari byo akakuvuga ngo nakaratukana nakameze gutya nakarashwana et pourtant sukumeze urinumira kandi benshi bamaze kubivuga ivyo bintu Jeffs abagenzi benshi Bifesi ni mugenzi wanje twamaze gukora na collabo Double J mugenzi wanje twamaze gukora na ni collabo nani DJ Philby tumaze gukorana Kiriku mugenzi wanje en fait bambonye babona mukuru wabo et moi mbonamo aba petit frère banje ndabubaha nawe akanyubaha tukavugana neza tukasangira ariko abona ubu kuvuga bakera mu generation yawe notamment bon bien sûr harimo Big Fizzo hariho naba batari bakera gose bara Flow nabo ni wakera na Sabisu nabo nyine ni wakera ko yari 2010 na Antoine kera 2010 dufisa tubini wakera cyane no ba 2000 2002 yagiye kwitinga muri 2010 mvana mugano wari wakera muri GHP Kidumu wewe ni sogokuru wacu wanyu mu muziki SQ hari na groupe murambona abo bose uri kuravuga bose nabagenzi banje kandi ndavugana nabo
ego Kidumu ndavugana nawe, Satupi ndavugana nawe, Generation Bidondo ndavugana nawe, ni benshi mvugana nawe. Aba jewe uvugishije unganirije ndakuvugisha nanje, peut-être sishobora kukurondera gusa bimeze gute bro, peut-être ufise akazi kawe uri kurakora, ufise ibindi bintu bikuruhisha, no pourquoi jewe nza kugukoroga. Mugabo kuvugana turavugana n'amafoto, turafata amafoto turasangira, c'est normal. Relation na Big Fizz imeze gute no munsi? Mvuze no munsi kubera ko irakunda guhindagurika. Tanto murakundana, tanto tukabona habaye amajambo menshi. Cifiri ibintu bya simple, ndabibona ni simple. Umuntu ashaka peut-être kwerekana ivyo avuga, peut-être kuvyura ikintu kugira amenyekana, avuga ivyo ashaka. Ariko kuri jewe mbona ko ni simple, ni mugenzi asanzwe, ni mugenzi wanje. Afite hari gihe defa abantu bari nyuma y'ama écran babatwemera ko abartiste mugira ama buzz. Gasanga ko bagira ikintu kuri ama buzz, soit bako bariko barashwana kubera ko bashaka kugira hit y'indirimbo whatever. Ntihemere ko ari ivyo. Mugahe n'abandi baba bavuga ati kamizi bari byo babaje kubera ko turamukunda Fizzo, turamukunda Lolilo kandi tukubunenga bari bafashanyije bizokoroha kurusha nko mwabikora kera mu gitangura muziki. Question jewe ngira mbazi sepango shango ndakunda je abantu bakundana. Tension iri hagati yawe na Big Fizz kuko iri real kwimaza imyaka. Ubona ko hari igihe izohava ikahava complètement pana ko juste ihava juste kora ko kwezi imezi abiri umwaka. Igasura kamera nke mukaba nyene abapoti kuda mwara abapoti kera muja gukora indirimbo hari inkuru ugeze kuvuga yakamoto mva kumwana muri abagenzi bashikiranira vraiment. Est-ce que tu penses ko hari umunsi bizokunda cyane cyane byaramaze konekara gose? Ari nkuko namanda bivuga buri munsi ariyo ama question umuntu arashobora kureponda directement kuri kamera. Ces jours-ci kwanza muri Miss turakuze. Moi je suis père de famille, ndafise abana, ndafise ibindi bintu, ndafise ubuzima bwanje, ndafise ivyo nkora, ndafise ibindi bintu bingora mu mutwe. Sinzi ko nawe nuko ameze nyene, papa ujya mwanya nibaza ko utashobora kuboneka nga kera ngo dusohokane, ngo tuvugane, ngo tube turi kumwe, no me nibaza ko umuntu ashase kumbona arambona, cyangwa umuntu ngo ozi nkeneye Lolilo ko dukorana ikiganiro. Est-ce que naje parce que umwanya urahari, naje turakora ikiganiro. Alors wowe murondera Fizzo atakurondeye? Pourquoi pas? Ibintu bisanzwe. Pourquoi pas? Nice. Kijya gusa usanga peut-être ufise ibintu bigufatiriye, ufise abana, ufise akazi, ufise ivyo ukora kurikirana, ufise ivyo urimwo, ari ibintu bigutwara umwanya. Rero nushobora guta bijya bintu guri kurarondera naka kugira musangire, ngo naka kugira muvugane no. Nta no gaba mu Burundi bibiragoye ko mubonana mugabo kameme Voilà. telefone muhana hari kintu gigeze kuvuga. Jewe sama travailler ndavuga ati maybe niba yashaka kubibana na Lolilo menga ni c'est une bonne idée. Ndavuga ati ngo oriyo yuko tutara mu mitwe yuko tugira dutana amajambo tubantu bakuze atafite ko dukorana amahiti. Ati ngo dutwiyumvira ukuntu twashaka gukora imiziki iryoshe, dukorane, dukora bose dufashanye. Amabeza ariko arakora. Ari muri base. Ariko arakora ibintu vyo kubera bamuvuge. Est-ce que Ozi ndagukeneye wewe ncangenda kuri kamera ngavuga Ozi ndagukeneye dukorana amabase tugere ndafise nimero yawe. Akona kantu gato yavuze muri live ndende mugamba. Fise nimero yawe. Ndaguhamagara. Allo bimeze gute? Est-ce que dushobora kubonana? Dushobora kwicara cyangwa unkore ikintu kikambabaza. Ndakurondera ngakubwira. Ebana bimeze gute bro? Sister ko iki kintu just dacumva sigurira menye iki kintu bimeze gute? None
ivyo vyose bivana na evolution, bivana nuko ukuze. Turakuze uko yabivuze, peut-être turaba papa, tufise abana. Alors pourquoi jewe nje directement kuri kamera, oh no urazi, c'est pas possible. Uyo muntu uyo mwanya na ufise, uyo mwana na ufise ubundi ndakuze waraheze, uyo mwanya waragiye. Umwanya afise jewe no gukora akazi kanje. Ikintu kimbabaje sinja ku kamera directement, ndaguhamagara afise nimero yawe ngagutelefona, man iki kintu kimeze gute, cange ngakurondera uri hehe, tubonane tukicara tukavugana mu mahoro n'umutekano, bimeze gute bro, iki kintu tukireke dufate inzira niyo, parce que on est ni évolution, turakuze turaba papa. Rero we uja kuri kamera ukaropoka ngaho ukavuga ivyiwawe, cewe ndi calme, ça me fait rien. Ako naho urukora biganiro ukuramuvuga. No, jewe uri kuramvuga ushaka umbajije kese ngubunye uri kurambaza kese. Je sishobora kuvuga ivyiwe. Jean ushaka kugira video uri wenyene ngo muvuge. No, pourquoi? Akoze ikintu kibi ndamurondera nkamubwira. Pourquoi? Uhora mu contact ukamubwira ati umuntu wari we wese. Ben niwe mukuru kuba amaze gukura. Ni grand frère cyane petit frère wa. Ugeni grand frère wawe. Warumva faut sanse kugira respect ya grand frère. Ati grand frère hawe nyabangiza amakosa. Ivyo ndiko ndavuga. Ube grand, ube petit. Ikintu kiri hagati ni respect. Hategezwa kuba respect. Vice versa. Ngakurespect nawe ukarespect. Bitameze gucyonye ntidushobora gutera imbere. Uri umumama ndi umupapa. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Muziki jewe. We still our legends. Still doing the music. Abantu bibaza ko nzosiga umuziki ngo nzoheba umuziki. Baracaridire ko bagende muri liste y'abandi, hariho 1 million y'abantu canke 1 million desa. Bagende 1 million desa arindire hariya. Yibaze ko jewe nzoheba umuziki ariko arihenda. Reka rero twinjire gato tuve mu muziki gatoya. Lorilo ari marié na Loriane, ça fait des années déjà. 15 ans. 16 ans maintenant. 16 ans muri marié na Loriane. Ubu nyako nabibabwiye kare niwe arisigaye manager w'umuziki, atuka twakoze histoire yabo abadukwira kuva kera mwarayumvise histoire yabo. Ariko azoyikora ni yindi tugira update yuko nimeze no munsi. Mugabo nk'umu artiste, umusani kugira mariage n'umuntu umwe imyaka 15 bimeze gute? Biroroshe? C'est trop bon. Biroroshe none. Biraryoshe cyane. Urasi kubera ko biryoshe. Kubera wamaze kumumenyera. Wamaze kumukunda. Nawe aragukunda. Chaque jour. Uvyutse ari impande yawe. Uri mu magogwa, uri mu nani vyose muri kumwe. Muri kumwe aragufasha, uramufasha, umaze kuba ikintu kimwe. Rero ico kintu vraiment c'est sacré. Umuntu atacubaha veut dire que navyazi navyarimwe vy'urukundo navyazi. Toma turirimba buri munsi imiziki romantique y'urukundo, duhanura partir y'imiziki yacu, tugahanura les jeunes, nta nico gituma bijya turirimba, turiko turaririmba canke twama turirimba tutegerezwa kubivivamo. Alors je vis dans la musique. Ndi mu rya rukundo nyene. Urya rukundo rwo muziki nibwo ubamwe muhira. Urya nyene ni urukundo. Loriane. Wakoresheje umuti uwuhe? Abatumikisha dawagana tongi. No. Niko le vrai amour. Mariage ya 15 akaba kivuga umugore yagukyoye. Bale. Beautiful. Vraiment. Ku bantu bazi Lorilo imiziki yiwe akikunda na Loriane niba ari kwin video mu ndirimbo zose. Indirimbo zose z'abashaka umugore wi. Akufise n'umugore mwiza vraiment. Uhora muri abakashimira Imana avuga ati bana ni chance na patia mke muzora. Ni chance na rose. Atekereza. Iga ari gihe n'amasenga buri munsi. Buri munsi nsenze. Namashimira Imana ku dernière chance yanyu parce que naciye mu problème nyinshi z'urukundo. Nyinshi sana meozi. Nyinshi vraiment sinzi ukuntu no kubwira. Mugabo Imana yaciye ivuga ça c'est la dernière chance ndaguhaye. Usubiye kubi
paranganya ukabikora nabi uzokwimenya sizosubira kuguha umufasha cyangwa umugore muzobana. Rero dernière chance Imana yampaye ni Loriane. Ayayayaya mubabana bawe hariho ndi ku munsi umwe urankubita vraiment no twe dushaka na Loriro quelque part n'aba étranger baca baramubaza amaze kuryamana n'abakobwa bangahe ucuvuga ngo ni 6,000 bararuta 6,000 jewe nk'umurundi kazi I was like wait uvuze ngo abakobwa umaze kuryamana n'abakobwa barenga 6,000 ndabona umenga ntibikunda ntibibaho kwereke umuntu tuzi yose yageze abagore benshi ni Salomo nawe nyine ntihari bari igihumbi abagore ba Salomo bari igihumbi abagore ba Salomo gute 6,000 none hariho abagore kame unyumve hariho abagore mugira mariage akaza mu nzu yawe akamugore wawe mukabana nabigeme ntibabana mu nzu na Salomo ntibabana mu nzu na Salomo babana none ni bana abagore biwe nibagira mariage hariho no gusohokana n'umukobwa mugasohokana histoire y'umunsi umwe mugasangira je ne sais pas ibintu bizakuza inyuma muryamana mutaryamana je ne vis wanyu ça compte pas ni histoire d'une journée 6,000 Loriro je nakubwiye en fait ariho abantu je namabwira abantu buri munsi wowe wangira ukura minimiza 6,000 harura 1 2 3 4 5 6 7 ibihumbi ijana ibihumbi desa umaze kubaho imisi ngahe ntawari ufise wo ku munsi ndakubajije umwaka warimwo 365 jours ça veut dire que 2 ans irimwo 600 700 imyaka anajishinda mwenyewe Ozi n'abakobwa ngaha barahari bamaze kuryamana n'abahungu 6,000 ayaha uriko urahari barahari baba barapfuye barahari Ozi bako izo ni blague zinakuwa musite kila siku mwanamke ameshana na wanaume 60 me akakubwira jewe ndi vierge mie si alalaga na mwanaume vraiment akalapa bakufa barahari akongira nukora wari umusani wari umustar no je en fait jewe navuze abakobwa namaze gusohokana nabo so kuvuga ngo namaze kuryamana nabo ico gihe bavuze abo mumaze kuryama quand même Ozi bakoresha terme y'Igiswahili bizarre terme ligani Ozi sikia unozo kutoka na mwanamke mushobora gusohokana n'umukobwa mugasangira après akataha na ugataha mwazinanye mbwira abahungu muzinanye wewe cyaba abahungu bafise abahungu ni benshi cyane muzinanye baruta 6,000 nakujije oya baruta 6,000 abo muzinanye abo mwamaze gusangira nibashika kombi nibashikana senkana akiya gusangira akakubwira bugasangira Ozi sava wagena abagenzi mwahuye abantu dusangire muri feti muriko muranywa mugifotoza n'umunye tufasha amafoto yawe ariho combien abahungu bangahe kandi ndiko ndigira wahataje abantu baraza kwandika kuri commentaire turabikene usanga ariho abahungu bangahe mwamaze gusangira mugafata amafoto muri kumwe juste photo abagenzi jaga sinje mu bantu kenshi nakoga ni kukazi na nyumbani njo maisha yangu kuva kera je ndi introvert okay hariho abandi rero basohoka muri club agasohoka n'abakobwa bashika 3 4 uyu ni mugenzi wiwe uyu ni mugenzi wiwe ukana mugenzi wiwe ukana mugenzi wiwe bagasangira bakafata ifoto akavugisha kuri Imana yagukuye kure Mungu alikutoa mbali aje ungendelea hivyo ungekosha kufa no mimi nasemesha ukweli zinanye n'abakobwa benshi cyane mugabo sukuvuga ngo najyamanye n'abakobwa benshi na wanawake amfanya usharati yeah ako kera ulikuwa bandi nakera no oui
kera nari umubandi sipa bashobora kuharira mugabo nari fise umukopine jewe meze ukuntu sokanye n'umuntu umwe nuyo nyene mu buzima bwanje sishobora gusohokana n'abakobwa babiri peut-être ego tasohoka nyene tukasangira ako ibintu birefu kandi n'umukopine wanje cyangwa umugore wanje ategerezwa kumenya aho ndi nkamubwira jewe nadasohose ngiye gusohokana naka turasangira uno munsi yampamagaye tamubwira mbere rero nabo twasangira ejo namubwiye madame ndamubwira madame hariho abakobwa bampamagaye tegerezwa gusohokana nabo dusangire et pourtant akambwira okay kina na kibazo nukonye tubaye umaze kuba n'umukobwa panda 15 16 abafise confiance kuri wewe nawe we utegerezwa kuba ufise confiance arasohoka nawe akambwira jewe ndasose n'abagenzi okay nta kibazo ugira nta kibazo urasose okay tora umuduka gusohoka nta kibazo okay parce que uramufitiye confiance nawe aragufitiye confiance nuko ubuzima mutafitaniye confiance na hamwe muzoshika voilà yaya ngana mbatska cyane mama ndamusezere babifuye ko ndamusezera ndakada yibutse ko umugitariste wacu twa Robert Crofts ku bantu mushaka umugitariste mu manza zanyu canke mushaka bafasha kuvuza guitar muzo murondere very talented arazi kuvuza ameze gutya kura ko abartiste bose baramaze kuzana ntibaba bazanye ntibaba barahura bwabahurira ngaho baca bagirana kapetso gatoya akaba yamaze bakapta gucyanye facilement ararenze donc mumukeneye muzo muronde kuri Instagram niko yitwa Robert Crofts muca mumubona canke muje kuri page Salon Vibes harano turatuma collaboration biravyoreye ko mu murongo ararenze kabisa arabizi kabisa alors ngira meze kibazo ki sensible ki sensible ku bantu bakunda umuziki na gukunda ni kibazo cy'umwana wawe na Chanel umwana wanje aho kwanza urafise ikosa aho wavuze ibitari ibyo uko urabesha abafana bariko barababesha nawe nagiranje dejo no kucigira ni na impression umwana wanje est-ce que gushika ubu ntemera ko umwana wawe kora abafana bose bazi ko mwavyaranye bazi ko umwana wawe ubu niho tuvuba twumvise ko uvuga ko atari umwana wawe gushika isa ntemera ko umwana wawe en fait jewe rero meze ukuntu nkuko nabikubwiye unkeneye ndagukenera si tu me respectes ndakurespecta unkunze plutôt nanje ndagukunda unyanse ndakwanga ntukonye abantu tumeze alors mwese ndazi ko mwabonye video quand même bavuga ko umwana atari kwanje mwarabibonye uri sûr navyo warabibonye aha rero bamaze kubwira ko umwana yaramaze gukura déjà 18 ans quand même nyinshi hanyuma akakubwira ko umwana atari kwawe uca wiyumvira iki pendant 18 ans kuva afise amezi abiri umurera mama wiwe yamugutaye afise amezi abiri yanse no kumuha ibere niwe wamuguriye amata uramuha bibero France les zari zuzuye ngaho ukagira uko bishoboka kubera umwana wawe akure uri umuhungu ukakwanira umwana wawe ukagira vyose aho ndi umwana wanje akaba hari gushikaho mama Ratre avuga jewe uyu mwana nzomurera mumpe uzobutanga amahera gusa ibintu bikenewe utanga ayo mahera jusqu'à 18 ans umwana wamwigishije wagize vyose buri kintu wamuha amaniversary yose kuva ari warabikora epi barakubwira ko atari umwana wawe ukwiyumvira gute waciye wemera ko ari byo ko atari umwana wawe mugabo wari ubitswe umwana wawe ashaka ko yarivuze ko ya base canke bivuga ko erishavu canke ari ibintu udashobora kugira base hari ibintu udashobora gufinatamwo udashobora gukora nk'uko ugenda ugatangura gutuka Imana ni ibintu bidakogwa
ni tabu kuri twebwe mu mico y'ikirundi nibibaho kandi ukagenda directement ku ma televiziyo ukabivugira ku televiziyo ça se fait pas. ariko hariho byavuze mama wiwe mbwa ntibyavuze umwana byavuze mama wiwe byavuze avant yuko mama bavuga bijyanye relation n'umwana yari imeze gute umwana yabi wanje yabi wawe bien sûr mugasenyi kirage mama wagira video ngo bien sûr umwana yaba iwanje batangura ingorane zo gukwega ushaka gutwara ino ndababwira uyu mwana umwana wanje nije namwigishije gushika iyi myaka wamubonye akuze gutya waramutaye afise 2 mois abantu bose bashaka kumviriza ukuri umwana bamutaye afise 2 mois no kumwonsa yaranka kumwonsa ngo amabere azoko ariko jewe nagura ama France le nkagura ibintu byose umwana akanka kubinywa mugabo gushika umunsi umwana amenyera umwana arakura ndamwigisha njya kumutora ku ishure n'imodoka ngaruka nsubira amaniversaire ibiki hanyuma wowe ukaza n'ibisazi vyawe mu mutwe ukaza kuvuga kuri naniko umwana atari gwawe si umwana wawe wafashe iki kiwe ushaka gushika kuki et pourtant no munsi bimeze gute no munsi kimeze gute nabonye ivyo bandise ndakurikira ashaka kuba afisinda apana ashobora afisinda ashaka kuvyara kimeze gute urya mwana watwaye wari wazi ko atwaye ikibuye education muhaye ni education aheyi mwana wanje namurosa kiri muto nawe agiye kuvyara kiri muto est-ce que tu imagines wakoze ibiki wewe wibaza ko we imana yo kubabarira ivyo wakoze wari wibaza ko uri mu ari ibintu bataftina hari ibintu bitaba ariko même si wabaye touché mvuze ko ari mwana wawe umuntu ariko arabona umubaro bivuga rero ngene ko urabizi ko ari mwana wawe umva nakubwire jo maze kumbwira ko atari umwana wanje ndabifata uko ubimbwiye ukamushiramo politique ukabishiramo politique umwana kabura no kundamusa akancako hari ibintu umuntu adashobora gukora wewe umwana ukamushiramo politique akaca ahantu akaca n'abahungu turi kumwe nkamubona twicaye na Amiri akambwira ukese umwana wawe alors tu veux que je fasse quoi Amiri ngende kumukubita mu bajya abahungu arakuze ndizita arakuze ndamukure ngwane n'abajya abahungu kubera iki je peux pas ndamureka akora icyo ushaka parce que mama wiwe yashatse ijya education yamushize ku ma réseaux sociaux yamuhaye bijya bintu byose yakoze bujya bujinga kubera ashike kujya ashaka rero arashize kujya ashaka ariko jewe ndashima Imana kandi wewe nk'umuvyeyi wavyakire gute wumvise abakubwiye ko afisinda kamwe urakokonetse ko ari umwana wawe même si habaye byo kuvuga ngo si umwana wawe twatukone ko umwana waramureze ivyo bintu parce que nubwo atarumwana w'amaraso umwana wareze haba hariho iri hagati yawe je nibaza ko mwari kurondera mama wiwe mukamubaza education yahaye umwana wiwe parce que naho turi abastar ivyo bintu ni bintu biteye isoni ni bintu nibaza ko nta muvyeyi yoshima ko umwana wiwe aba ameze kurya nawe atari umwana wiwe umwana w'umubanyi cyangwa ntiyari gushima ko ikomporta kurya yari kumuhanura kangahe je tumaze guhura mu maboîte mu club mu ma restaurant mu ibarabara ari kumwe n'abahungu kangahe no kundamusa nandamusa akaca ko ngo mu étranger puis moi je respecte jewe ufata ivyo ufata jewe ça va alors ivyarabaye bavuze ko atari umwana wanje si umwana wanje
resultat mwayibonye. Nibaze ko umuntu wari we wese agenda kwandika kuri réseaux sociaux akavuga ngo umwana wa Lolilo na naka ibapime kwandika ngo umwana wa Lolilo, s'il vous plaît, parce que abana banje barazwi kandi murazi ko atari umwana wanje, naho ofo muzi ko n'umwana wanje, mais bavuze ko atari umwana wanje. Alors éducation jusqu'à 18 ans, éducation yarahindutse, agenda ku éducation ya mama wiwe. Si jewe namuhaye éducation, kwera jewe naramureze nk'umwana, naramureze nk'umwana w'umuntu yaje ku ishuri no gusohoka mu nzu nyasohoka. Ikibazo gatoya, urumva hariho nibisanzwe ko ba ex bagirana ibibazo, c'est très normal. Twese turafite abana twavyaye tutagivugana base babo, mugabo haba hariho relation hagati y'umuvyeyi n'umwana itandukanye gose na relation y'abavyeyi babo hagati yabo. Wowe en tant que Lolilo, tureke ivya Chanel, tureke ivya Shani Queen, wowe n'umwana wawe, relation yawe usize ku ruhande mama wiwe imeze gute? Est-ce que même si maman ashaka aramugiye mataka mugira ibinye, waragaragaje kumurondera nka se wiwe, ndazi uje nyene mu mwambaro wa se, apana mwambaro w'umuntu yamureye cyangwa mwambaro w'umuntu mama avuga ko atari se wiwe, uje mwambaro wa se wiwe ngo muganirize, ngubwira ati burya nabwo bimeze ukunda gukunda urumwana wanje bimeze uko nuko. Naragerageje kenshi cyane, naramuhamagaye kuri La Pirogue, twaricaranye arazi ivyo namubwiye avant même ko akurikira iyo éducation mama wiwe. Yaransavye icyo ansaba, aba autorité b'amashuri barabizi, nagiye ku mashuri yabo nari présence en tant que père. En tant que père. Barazi ivyo nakoze. Mais Pole Lolilo, mpore n'ukuri. Ibintu vyose narabikoze. Yeah. Nakoze nk'umuvyeyi. En fait, hari ibintu. Mpore n'ukuri. Hari ibintu nashobora kurengako. Hari ibintu ntashobora kwempoza par force. Sishobora kubikora. Naho yoba atari umwana wanje nkuko babivuga ngo n'umwana w'umu petit frère wanje. Si jewe nari kuja directement hajyanye ngo ngashwana kwera namubonye ari kumwe n'abahungu. Est-ce que réaction yiwe yari kwikora gute? Peut-être yari guhagarara kankubita amakofi imbere y'abantu cyangwa kanuka imbere y'abantu. Ni kenshi cyane abagenzi bashatse ko najisa nk'umupapa, ko ukara ko mukubita ko ngira ibiki, mais c'est pas comme ça. Ujya Lolilo wa kera sosi Lolilo ivya kera n'ivya kera n'ivyo ubu n'ivyo jewe umwana azongurikira azosigara ari kwanje, utankurikiye nawe si wanje. Je nk'umuntu yaciye muri bijya biharimwo nagenda gusabe service, mugabo ni jewe nkawuzi ubunye ari sensible, uzambwiwe deja buri sensible, deja uzambwiwe ntibworohewe. Hari bavuga ngo niyo umuntu avyavuga ngo simbimanga Imana cyane, kubera ko bazi ko ahantu umuntu ari abari manga deja umaze kuvyara bazi ngene bimeze. Uyu mwanya nibaza ko akeneye abavyeyi bose, batariko barashwana, atariko barajyana, atariko barapfa ibintu, akeneye isuti y'abavyeyi bose. Est-ce que urashobora gushira hasi shaba ushaka kumufite cyangwa ushaka gufite mama wiwe ukamurondera ukamukicara ukamubwira mpore, parce que ndazi nabonye na hari ubiko biramucanga deja arinze agera aho revo uko bamwandika ko bakagira nte narahaje baratwaye ndumuzwi barakwandika ko ibintu byo hari bishobora kugira impact kuri cyangwa kugira impact ku mwana wawe. Urashobora gushira hasi shavu ukazomurondera ukamubwira peu importe ibyo twaciyemwo twabanyemwo uyu munsi ndashaka gufasha nk'umuvyeyi ndazi ushire hasi shavu zi nibizofa bibaye urazi kubera ikiyozi uvyara nabi ugatuko n'abako siko bavuga. Ozi bijya bintu uyu mwana ariko aracamwe je narabiciyemo
nasohotse na mama wiwe afise 15 je nari fise 17 ans naho nari muto nari responsable nakoze uko bishoboka nibimushikira ibi bintu mugabo umwana yaranyikuye ko parce que ivyo mama wiwe yamubwiye ivyo grand-mère wiwe yamubwiye ini problème familial c'est ko ya même nani yo kubivugira nga parce que simbona intérêt ivyo bakoze ubu nibaza ko afise ubwenge buriko buragaruka parce que yaba umuntu ufise ubwenge vya vrai yaba uri umuntu vya vrai ibi bintu bikagushikira sinzi ko ushobora kugaruka kandi kuvuga uburofa igihe yamugurisha ku ma réseaux sociaux ambwira cewe navyaye nkiri muto jewe nagize gutya umwana wanje niwe yangurira impuzu nawe ronga iki eske izo mpuzu yamugurira yari yazi amahera ava hehe ivyo bintu iyo education yamuha yari yazi ko ariko araha education igiti cange umwana w'umuntu parce que je nibaza ko mu mico y'ikirundi hariho aho ibintu vy'ubustari bigarukira uri umustar c'est vrai na raison wewe yo gutora umwana nari namushize mu muziki c'est vrai mugabo ntaramusilvera yararirimba hari umunsi wari wumvise ko umwana wanje asokana nka yaraheza kuca yava ku ishure akasigara muhira akagira étude amaze agiye muri cours du soir yajana n'abagezi biwe a partir y'abagezi biwe hariyo abantu bamucunga mugabo navyashobora kumenya jewe rero nirofisa abagezi benshi cyane fisa abantu benshi cyane abagenzi bafise imyaka mikeya abana bato abakuze abajeune mfise sorte zose z'abantu babagenzi rero mvugana n'abantu benshi cyane kandi ndabubaha ico kintu nico nkunda mu buzima bwanje nubaha buri muntu yaba ari muto yaba akuze yaba ameze gute parce que ijya respect umuha umuntu niwe au retour ategerezwa kuguha ibakubesha rero umwana wawe utegerezwa kumuhedika nuko bavuga mu kirundi ati igiti kigorogwa kikiri gito ijya education uha umwana wawe niyo azoha abana biwe jewe naragerageje ozi nako nakoze vraiment abantu barabizi abafana barabizi abakunzi b'umuziki n'undi barabizi n'abavyeyi barabizi Eske uratahura ko umwana ashobora gutwara inda atari uko afise imico mibi kumva umuntu ariko arakumva kumengo umwana yari afise imico mibi bien sûr des fois birashobora gushika ko umuntu ashobora gutwara inda atari bien sûr ntushobora kuja mu kabare n'umwana ni nkuko muvyo ashobora kurera umwana neza mugabo umwana bigashika gatwara ozi no et no umwana akurikira ivyo abona uzitura abavyeyi umwana akurikira ivyo abona twarabaye abana natwe twarabiciyemwo umwana akurikira ivyo abona abona mama wiwe asokana na naka uno munsi ejo akasokana na naka igeso akasokana na naka ategezwa gusokana uko nyene nawe ategezwa gusokana n'abahungu batandatu abona papa wiwe asokana na naka ejo akasokana na naka c'est pour cela que je nashaka ko umwana wanje akurikira education yanje amenya ko hari umumama muhira ategerezwa gukurikira education ya mu mama ategerezwa kumenya ko afise umwanya wo kwiga avuye ku ishure akamenya ko muhira ategerezwa kuruhuka agasanga ivyo kurya harya akaryama akaja muri cours du soir avuyeyo akagaruka muhira apana kumutwara muri club afise moins de 18 ans kubera kinaranga ko amutwara amusigarana imuhiri wiwe namubwira ushaka kubona umwana ingumurabe muhira
sishobora kuguha umwana umutahane kandi je navuze iki naravuze uyu mwana nsoshobora kandi nsosubira kumukura ngaha muhira parce que umutoye umutwara mu kabari afise papa wiwe afise awaryama afise ibiki ashaka gusoka umwana wanje yarambwira papa no munsi nshaka gusohoka nshaka kuja ushaka gusohoka ego okay ukeneye ibiki ngeneye iki ngeneye ibi ngeneye ibi ngeneye ibi okay tora amahera ngaha urigurira ifana urigurira ikinye uragura sepa brochette uhejeje urataha sokanye n'abakobwa bagenzi bawe peut-être ashobora mo kuba abahungu mugabo nta muhungu numwe ashobora gukurikira umwana wawe azi ko we umucunga. T'imagine vraiment ninde ari kumutera inda ari kumwe nanje Zari gushobora gushika ruri. Ni vyari kufa bishise. Zari gushobora gushika. Ndabikubwiye kandi ndasubiye kubikubwira. Hari gihe umwana umurera neza pe ariko nashobora nta muntu. None kubera iki abadukuriye bavuze ko igiti gigororwa gikiri gito. Hari ngeso biga bakuze. Parce que umwana n'umwana wawe. Umva uko wagerageje kumuha education akiri muto. Ariko ushobora kugenda kwiga education yawe. Mais bari yaramusigiye liberté. Jewe nashobora kumbwira bijya papa urabona jewe shaka kuca ngujana no burya burofa nashobora kubumbwirira no aza kuvugana ashaka kuvugana nanje avugana nk'umuntu wakuze parce que niyo education namuhaye. Papa j'ai besoin de ça. Papa nkene gusoka gutya cyangwa abona ko atinya kumbwira jewe yabwira Loriane. We na Loriane barabagenzi gutya. Me mama wiwe yarazanye virisi muri famille. Arabishiramo virisi. Nimushaka ko tuvuga ukuri reka tuvuga ukuri. Yacha mwana sishobora kumugwa kandi ngo musohokane mu maklabu ngo mutware hehe ngo mugende umwende muwereka abahungu ngigire biki. Un jour ucutangura kunyandikira ndi muri concert tu écris Loriro umwana sigwawe ufise ubwenge wewe yabikwandikiye bien sûr mbere ko akora ibyo cyangwa après ukora imbere ko bijya bintu bibaho vyose umwana kiri wanje yarabinyandikiye hama cugavya kire gute naramwerese madame ubona ibintu bari banyandikiye naramanuse baza mukomboza arabizi naramubwiye bijya bintu sindabikeneye kandi usubiye kumbwira ibintu by'uburofa bya kujya nzokuvunagura. Yari kumwe nabo bahungu bicaranye yayibaza ko jewe ndifye nata burya buhungu bwose bwashatse kuzana uburofa narabukubise bose amakofi bashaka kuzana ingorane nabamukombozi baraza turabakubita bariruka baza mukombozi hari kuri babe tavyibuka rero ikintu jewe nubatse ntushobora kukivunagura wowe kandi ubishizemo force imani kurihira ngaha nyene kwisi parce que Mungu sio asani wala useni no we ushaka kungirira nabi imani kushura wewe nabi ushaka kunyereka ko jewe mfise education mbi sindi umupapa yisonera sindi imani guhinduka wewe nanco gituma rero nakubwiye uzi bijya bintu n'icyo ukunda bijya bintu ubisigira bajya nyene babitanguye bakabandanya bijya buzima. Cyari baza ko ugifise shavu mugabo nigahera uzokwimbira ku mwana wawe nta safe imyaka ingahe oya ubunye wimviriye ajya yari muzima yari wenyine muri babiri imyaka ingahe ozi ni imyaka ingahe plus de 6 ans plus de 5 ans watwaye umwana wibaza ko ivyo bintu we waryoherwa gusa wari wazi ko imana itazokwishura. Ikintu que je viens de remarquer nuko uri très sensible kuri sujet y'umuryango wawe y'abana bawe birenge banashimana ku muziki kuko urumva aba famille yawe numva ari ikintu kigukora ko cyane biraryoshe ko hari abantu bibaza ko babasane mpagera ku busani gusa mutitaha abana banyu mutitaha uruvyaro rwanyu mutabaha education nyene y'aba papa nyene bari babavyeyi vy'ukuri mugabo on vient de remarquer vraiment que tu es un père jewe ndumupapa ndakunda abana banje yaba ndiko ndaririmba no musi yaba ndiko ndakora akazi no musi ni kugira ngo abana banje baronke ubuzima bwiza. Yaba ndiko ndarondera cyose ndondera mu buzima ni kugira abana banje babeho icyo papa wanje atankoreye
na chance narose yo kuronga mama. Mama wanje yarafuye ni muto cyane. Rero na chance narose yo kuraba yo kubona mama wanje. Nakuze nafise mama. Papa byari bize. Hariho abandi bana bari bahari. Icyo naronse kuri papa wanje. Kubera iki abana banje babibura. Abana banje bategezwa kwironga. Je vais me battre. Je vais faire tout. Mugabo abana banje babaho neza. Kandi na muntu numwe ashobora kuza kunyapesha ngo jewe ngo ambuze akazi ndiko ndakora ngo kugira abana banje babeho nabi. No, bazobaho neza kubw'Imana. Ngiri muzima zokora ibishoboka babeho neza. Kandi bazoronga education nziza. Hariho abantu bavuga amajambo batazi histoire. Batazi aho vyatanguriye. Batazi aho vyavuye. Parce que ozi yo nari bafise abandi bana musi bavuga ko bya mwana atari gwanje nari kwinjira muri crazy cardiac nari kufa. Ndamukunda cyane. Nari kufa cyari umwana wanje wa mbere. Waronse ukiri muto deje. Namuronse nkiri muto. Yara umwana wanje parfois ndaraba amafoto akiri umwana ndi kumwe nawe parce que yari umugenzi wanje yari cyose kuri je. Mais ivyo bakoze barabikoze mais nafise abana. Ndumu papa nanje fise abana. Sumwe mfise abandi bane. Babiri bari hanze babiri bari ngaha. Mfise abana bane. Abana banje bose ni bari batanu. Hanze hariho babiri. Hanye hakaba abandi babiri. Mfise abana bane. Nuwo banyatse no agira gatanu. Mugabo abana banje bazoba neza. Kandi bafise education nziza. Inshallah. Ndazi ko mama wabo aisea kuba education nziza. Nanje zomufasha abana bazokura muri education iri bien. Yego. Imana izogufasha kuko Imana ni dushoboza korera abana bacu neza. Amen. Eba uratubouleverser si wote kabisa. No, hariho abantu biyumvira ko genda umuntu mubi, biyumvira ko dikintu kiri ngaho, et pourtant je suis pas comme ça. Odora ko mu artiste umuntu, umuntu, umupapa, umugabo w'umuntu, umugenzi w'umuntu. Ibyo nivyo abantu benshi baciriza hagati badashika kuri indip mukuraba umuntu bamubonera just kuri ya titre y'ubusani y'uburirimbyi batinjira indani ngo banze bamenye uwo muntu be n'umuntu ukivugira avuga ko barashima bavuga amajambo yose bazi ko nabanyine bayabavuze ko ashaka kuba blessa mugabo bakamva ko bayavuga kundi muntu ko bavuga ati uyu muntu ari ku ma écran yarabimenyereye c'est pas ça. C'est pas ça ntimenyegwa no kuri. Je no kuri numva no kubwira courage kuko nturi mu bihe vyoroshe. Message jemeze neza ozi. Tu peux le nier mugabo agomba neza cyane. Iyo byari kunshikira umwana ari mu maboko yanje. Là je me sentais mal. Nari kubabara cyane. Mugabo bamunyase. Après 5 ans, après kama ni 3 ans, sijui miaka inapita katikati. Lakini muliishi pamoja miaka 10. Kia 18 ans. Naone umva. Umva. Na nimekuwa najisopa na nimekuwa nafanya kila kitu. Voilà, hariho rero iyo liye iri hagati yawe nawe ya 18 ndashobora kuba coupe. None sishobora gufasha umuntu asanzwe atari umwana wanje. Nkamurera. Pourquoi pas? Abantu aba papa raba mama ba adopta abana babigenza gute? Baratora umwana bakamuadopta bakamuha umutima bakamwereka urukundo. C'est ça être père ou être mère. Être parent de quelqu'un. Utegezwa kuba kutyo. Ego. Abana banje barenga mwavyumvise. Mwavyumvise ngani mitwe yanyibiri. Oh my God. Education piga fimbo. Mimi ndakwa mimi napigaga. No. Mtoto simupigi. Mtoto mwambie. Nawaambia wakisara napiga. Mwavyumvise musaze fimbo inachapa.
nuko rero nibaza ko no gushimira ko tudaba kuba wabaye ouvert kuri sujet sensible nk'iyo nk'umuvyeyi très sensible mugani nibaza ko iza kwigisha abavyeyi benshi surtout abavyeyi twego dufite abana bari séparés n'abavyeyi babo bandi nabivuze kare haguma hari hama conflict hagati y'aba ex ntashobora kubura kwavuga ngo abantu babigeze kubasanga ikintu yo abantu bambere baronka ibintu bapfa mugabo bagiye abana mutwavyaranye tubiparanye n'ama dispute yacu n'amaki niba mutakivugana na se cyangwa nyina wiwe ni bon niba je kura mwana wiwe mu muhe bagirana iyo relation niba mwarapfuye ibintu n'undi muntu nukuri murinde abana banye kuhaja kubaza mureke guteranya abana mureke guteranya abana n'abavyeyi babo voilà mureke ko dispute yawe n'umu ex wawe ije mu mwana wawe uwo mwana wiwe arakeneye abavyeyi babiri akeneye sakeneye nyina mu gihe sataramwanka canke nataramwanka ikiyo relation ihabe nimba gusaba umuvyeyi mwana yarihakanye mwana wiwe so yaramva niwe bivuye ko se umwana so bivuyeko muga mu gihe atari hakana umwana wiwe mureke iyo relation ihabe wewe ndashukana n'umu ex wawe baje gushwana winjiye mu nzu utabona ko nuko mwashwana kugira ngo umwana aza kubona amaso yako uje gushwana po cyangwa uje gushwana mama wiwe aho umwana wanje yari ameze neza nukuri birafasha guswa ko après niho haza kurema igogwanko ruri hagati y'umwana n'umuvyeyi kandi rutohabayeho nibaza ko rero hari abantu bacu baje kwakura leçon pour épargner uwo mwana wanyu kwagira indero y'umuvyeyi umwe education y'umuvyeyi umwana akeneye education y'abavyeyi bose nimba nk'umuvyeyi bikunaniye kuma education reko umuvyeyi azafatira aho warugajeje nawe agushigikire mukorera uwo mwana ntagire jene natwe nuko bimeze peut-être yashaka kumuha education nziza twese gisumba gwanje umwana ndetse n'umuvyeyi umwe nyene bihari gihe bigorana kura imana takufashije ngo guhe iyo force nyene y'abantu babiri hari gihe vya mugabo mu gihe hakiri iyo relation umuvyeyi wundi we atari umuvyeyi yikuye mu ndabisubira atari umuvyeyi yikuye muri relation y'umwana wiwe reka umuvyeyi aza gusariza handi we vyanse agufasha kuva gukora education y'umwana wawe nukuri jewe je suis désolé pour toi mugabo heureusement ko hakirimwo uwo mubabaro mu maso je nagiye no kubona amabaro mu maso c'est la vérité je suis de mon manager nagiye kubona uge mubabaro uri kurabona ko umwana ari mu kibazo no munsi nuko quelque part haca ari urukundo rwawe ku mwana wawe ça veut dire que echa nkigeje la relation chaque fois restaurer yasoka kandi kubanshaje gasoka kandi kuryoha nka kera je narahejeje imana ntumenye hayicisha ibintu imana yanishisha umwana ashaka gusa ari we aje gusaba ikigonga avuga ati papa pardon je m'excuse nizera ko uzomwakira ukamubwira ati umwana wanje ushobora kwicara ahantu umwana wawe akaza par exemple wagiye ahantu gutora amasinema peut-être bakunda sinema ugiye ahantu gutora amasinema kugira uraba amasinema umwana wawe akaza akicara ngaha akaramusa abantu bose wowe uri ngaho nakuramusa akaramusa abantu bose bicaye ngaho akicara ngaho impande yawe nakuvugishe nakuramuse amashavu arakoresha amakosa sometimes ishavu kubabara urashaka gukoresha amakosa sometimes je narabimenyereye umuntu uyu munsi agira mu muvyeyi azomenya rero akaciro k'umuvyeyi aza kurondera kuvugisha reka kuvuga never say never avuga ati never say never eba je narahejeje ko umwana atari gwanje bavuze ko atari gwanje mugabo aratwara umwana wawe nako pourquoi naramureze c'est vrai naramureze mais c'est pas à moi sana kabisa rero umugabo bareka ibintu vy'amajambo bareka ibintu vy'amarezo sociaux umuntu ashobora kuvuga ukuri akavuga ukuri ku rezo sociaux akavuga vyose ashaka mugabo bareka ubujinga bo kubandanya basotora umuntu bafise ubuzima bwabo dufise ubuzima bwanje kutora ibintu ukamubwira umwana tumagine gushika utangura kumubwira umwana atuke papa wiwe kuri rezo sociaux ariho ka video kasirikiye sinzi ko wakabonye ngo sheri wa zamani Jackie Chan amekuwa anakupiga karate Rahma kavuga na mama wiwe bibaza ko je naryohewe kubona bijya bintu bavuga bibaza ko imana yaryoherwa kubona ama insult ukatuka umuntu ataco agutwaye ataco ariko arakwishura directement ku makamera
Imana burya Imana irakomeye cyane. Nushobora gutuka umuntu direct gutya ku makamera ukamugira ivyo ushaka ukamwereka ko ari imbwa umenye ko vyose ukora Imana izo kwishura bizo kugarukako umunsi uri izina. Rero nimureke gufitina abasha amarezo sociaux duhagarike ibintu vy'uburofe byo kwinjira mu mafamiye y'abantu byo gusotorana abantu bakuze nitubandanye gukora uburofa bwa gutyo. Hariho amarezo sociaux, hariho amabase, hariho ibiki kweli uko naingiza ma views, uko nafanya vitu gani, unatukana huyu, umwerekuya ko atacha amazi ukabwira urya majambo y'uburofa, ugatuka umupapa w'umuntu, ugatuka Chimashini umwana wanje. Par exemple, umuntu ukomeye kweli ukavuga ko jewe nafuye. Lorilo yafuye. Ngo Lorilo fye. Umwana ari kwishure. Abana bagenzi biwe bakamubwira condoléance. Umwana wanje. Abarimu bagatelefona babwira mama babwira umugore wanje condoléance. Turazi ko abamisirima muhamba hakiri kare abana turabaha koje. Est-ce que ukitawe kuri umuvyeyi vraiment? Hanyuma ukavuga ibintu by'uburofa utafise ubwenge ngo nafuye ndiko ndaryamana n'umwana wa Kenza. Ufise ubwenge wewe vraiment? Uri umugabo wewe? Super de famille moi. Fise abana, pajya abana banje bari hanze biyumvira iki? Kipapa cacu nikivuayo. Abana banje kwishure abagezi babo bazobabwira iki? Bijya bintu bisosigara imyaka n'imyaka ku marezo sociaux. Wibaza ko umwana wanje we azokuba umusuro uri izina azokwereka nawe ko watise ibintu vy'uburofa ku papa wiwe. Bijya bintu mukora nimurabe gusa amahera mwinjiza. Murabe ibintu muriko murakora, muriko muratukisha imiryango y'abantu. Ngororiro yafuye aryamanye n'umwana wa Kenza. T'imagines? Na wa 30 ans, na wa 20 ans, na wa 25 ans, na wa 60 ans. Sishobora kumukora ko fise madame wanje. Suis fidèle moi. Hanyuma ukagenda kuvuga ibintu vy'uburofa vya kuki. Ukibaza ko uri umuntu wewe. Uri umuntu kabisa. Pole sana. Rero amarezo sociaux bavuga bashaka amavuzi mugabo bari bagira kantu kuba umuntu ko kwibagira ko uyu munsi kubikorera uyu unyeje bizazo bigukorera we kandi we nta muntu azokuvugira ko uvuga ati n'ubu naho harawica abandi ari bazima nawe numfe bakumari. Donc urumva defar gihe hari gihe nyene abantu bagiye barakunda vyapfuye vyacitse tumwica naka me kama ari umunsi uzobikora ugasanga wowe mu gitondo ni wowe ufuye. Parce que Imana si yasani wala useni urucira mu kaso ugahitana nyoko. Uno munsi ushobora kubikorera hanyuma wowe kavyukejo Imana igukubisa inkoni umwana wawe yarafuye hanyuma turaba wirukira. C'est vrai. Pole sana kaka. Ni byinshi ma réseaux sociaux vraiment. Hariho ibiguzi byo kuba umustar. C'est vrai bavuga ngo ubustar buraryoshe mugabo njo ugute. Karibu kabisa. Tasikia uchungu. Rero nibabona umuntu ari numiye, umuntu ari cecekeye na shaka ingorane n'umuntu wagiye hajyanye wabomose ku marezo sociaux watuse umuntu werese ibintu umuntu watukse kanaka wishe naka wagize iki ukibaza ko bidashobora kugushikira. Bishobora kugushikira. Change ushobora kubikora ugasanga abantu bariko barakwiruka inyuma bagiye kugufunga kandi tutababwiye ko bakurondera bakagushira mu kasho. Uraza abantu bangahe ba telefone cagiye aba chef bangahe aba colonel aba general abana abavyeyi aba papa baba kanaka bangahe ba telefone. Plutôt ico kintu cyo kuvuga ko najyamanye n'umwana wa Kenza. Tu t'imagines? Pole sana nawe uri kuravya rufise abana cavuga ibintu nk'ivyo. Umwana wanje afise plus wa mbere afise plus de 15 ans. Akuva papa wiwe ajyamanye man. Urabaje cyane. Swat
kwa kunzi baroriro nibaza ko murumva ko iyo turavuga ngo help us with the n'amasengesho with the prayers kabisa uzo badusengera kwa twatwiye byinshi tutavugira ku manezi sose tutavugira ngahanye mugabo tukuma tubaha munezero rero ukunda umuntu no kuri zuramusha mu gisabisho nimba ubona atakindi kintu ubona wo mushaka kumushirikiramo mushire mu gisabisho ivi mugira mwinjire mwiyemera amazani 18 turafunze tufunze deja Shaba bisigura? Shaban veut dire gutegura non hariyo shawari hakaba Shabani hakaba Ramadan. Murafunze Shabani. Ubu turafunze Shabani. Hatangura Rajabu, Shabani, Ramadani hanyuma na Shawali. Shabani just kuko na sita tu Shawali. Vuga imisi 6 ufunga inyuma Ramadan. Ego. Ba musulman mkikuwa mnasali mko mnamuombea mstari wenu. Amen. Wakana kutia munani mu babita gute? Mkaburi sijafa. Hapana mkaburi. Kusenga mwita gute? Maombi. Maombi. Maombi gusa. Waita munini? Maombi. Mko murasenga muze muramusengera n'abatara mko mnaomba mko mnamuombea stare wenu kugira ngo Mungu amwepushe na mabaya yote. Amen. Kabisa murumva ko ntiba vyoroshe n'abatavuga des fois nuko ntibagoroshe ntibari just mu miziki hari ibintu hari indani ariko biragwana n'intambara mudashobora gutahura mugabo des fois uvyibutse ko ukunda umuntu cyane kujya muramurira mubabonye mukavuga nakupenda kugiye muramurira munarire muko barabasengera kugira ngo Imana bongere inkomezi parce que ubuzima ntibworoshe bw'ubustani bw'ubustari wapi byaruhisha rero umuntu abibaza ko imyaka ni imyaka nk'iyamazemwo il est fort quand même tu es fort. Merci. On est très fort. Rero twe turagusoheta kubandanya ukora abandanya tukubona. Ndacakora. Iyo umwete ufise Imana uhembe. Amen. Uhemba kubera ko hari umuntu ashaka kuba afise umwete nk'umuhembe. Rero umwete wa Imana uhembe bandanya utesa bandanya ugaburira abana bandanya utunga umuryango n'umuziki wa bandanya uduga. Sinivu. Yeah. Kama kuna kitu naweza kuambia wanani wako bafana bawe. Basha ndabashimiye cyane. Abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Lorilo ndabashimiye cyane mu byose muri ko muramfasha kandi ndabashimiye kubona mutoya kanya ko kuraba iki kiganiro ivyo mubona ko tutari kubivuga directement ku makamera muratubabarira hari gihe umuntu ama emotion aduga akavuga directement kugira abantu baronga umuco abantu bamenye ukuri rero muratubabarira kuvyabaye canke kuvyaciyemwe kaciyemwo tegezwa urandika muri commentaire peut-être twokikosera iki ego icyo ushaka kuvuga uvuge kubera tumenye ya hanyuma murakoze cyane hanyuma ngabashimiye n'abacuranzi bagenzi bacu ngabashimiye na Ozi kubona mwamaye akakanya kugira tuvugane n'abakunzi b'umuziki ndundi hanyuma merci beaucoup merci nini ya technique yose staff yose yakoranye natwe mwatoya kanya kakomeye cyane merci guitariste wacu kumvugiriza turaririmbana tukagira ujya kuririmba ni d'essence uvuze gitari n'uririmba utegezwa kuhuza hanyuma tubandanye dukorana tubandanye duteza igihugu cyacu imbere ego merci beaucoup ndagushimira ko waduhaye umwanya wawe hanyuma ukatwizera merci kuguruka parce que ndazi ko si hose bo bivugira nikora ko hari confiance dufitiye kumva ko bivuga ko Siren Vibes no kuri community yacu merci kuri iyo confiance hama no kuduha umwanya parce que ntivyari vyoroshe ko tukuronka mugabo washoboye kuduha umwanya wawe turaganira kubakunzi bacu mwadukurikiranye mwakoze gose kuduha umwanya wanyu n'amamega yanyu no attention yanyu merci ma commentaire yanyu ari positif yubaka bien sûr ayasambra marabizi ngene bigenda gahange je supprime ndayafuta kubera ko ngatwe ntidukundana basamba dukunda abantu bubaka ntidukundana basambura niba commentaire yawe ari yo kubaka isho kuba atari twakoze ikintu kibi mugabo ukakivuga mu buryo bwo kubaka atari mu buryo bwo gusambura niko community yacu ngaha yubatse nimba uri mushasha tarubizi aha niko bimeze ubimenye aha turubaka ntidusamburana hanyuma nkuko yabivuze hakaba ari ikintu twavuze kitari kibere no kuri mutobarira c'était pas l'intention canke le but mugabo byavuzwe hagira bishoye gufasha abandi bantu shaka batareko arimo canke maybe nabareko barabibamwe mugabo jewe en tant que Ozi
ndakifuje gukomera n'umuryango wawe meme na Shani Queen meme na Rahma ndabasanye gukomera Imana ibaje imbere muri iyi jo nishasha bari ko baracamwo Imana bongera inkomezi cyane gose ko ndazi ko atari bihe byoroshe mugiye bongera inkomezi cyo kucamo nyine ari bazima hama ejo bazina bavuga ati twaraciye gato ntivya ça nous a pas brisé ahubwo byaratwubatse de plus. Hanyuma rero ku bantu bagize ama likes merci abatayagize dusigire like yawe ni kwa c'est rien du tout. Kugira juste like mugatwe waje kudufasha kuzungurutsa ikiganiro kugira ngo kubona abantu benshi uduhaye iyo like yawe. Ataga subscribe nange nibaze ko mwayigize batayigize namwe mugire subscribe kugira muje muri community yacu nini. And ndababwira ati naho utambwe ikiganiro ego ni bar martisi nshaka tuzana mutumandike muri commentaire nazo tuzomuzana bavuze ko turatubikora naho tuzomutumira kugira ngo aze namwe abataramisha nko rero haje kubikora canke yabikoze ego naho utambwe ikiganiro bye bye Elija na Ozi na Lolilo bye bye. Siren Vibes TV.